ndabaramukije cyane bakunzi ba Africa to Gospel TV kuri micro ni Ihuize Cedric uyu munsi nkamfise umutumire nje kubana nawe mu kiganiro nkuko mubizi kenshi mumbonye ngato tuje kumonyagurana n'umuntu umwe imitsima y'Imana donc usanga ijambo ry'Imana gusangira byinshi byerekeye ijambo ry'Imana kuko nakanatsinda televiziyo nta kindi atarukwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu ngabirano zimwe twagiye turahabwa uyu munsi rero mfise umutumire nawe afite ingabirano imufasha gushikana benshi kuri Kristo biciye mu ngabano yiwe rero ntabarambiye kandi amwakiye kuri micro za Africa to Gospel TV ndabaramukije. Yesu ashimwe. Amen. Cyane gose raho. Okay, ushaka kwidondora abakunzi ba Africa to Gospel TV? Nitwa Irakoze Solange niyo mazina yanje ariko benshi banze ku izina rya Soso muri Faraja Group. Okay. Mwamaze kumubona turi kumwe na Soso muri Faraja Group, abantu benshi mukunda kudukina mwamaze kumenya mwamaze kumubona aho turi kumwe. Soso, Faraja Group ni ikintu cyagutse cyane. Wagiye muri Faraja Group ryari? Ni 2018. Okay. 2018. Wagiye muri Faraja Group. Imbere yo kuja muri Faraja Group, wari usanzwe ukijijwe byarimeze gute? Ego cyane nari nkijijwe. Ego. Okay. Wakijijwe ryari? Ndibuka ko nakijijwe 2010. 2010. Ego. Cyagenze gute urugendo rwa gakiza? Ushaka kudushinga intare gatoya kugira ngo ushobore kwakira gakiza. Entreta ngende umuntu navutse muri Katolika sinabona ko nzoshobora kukizwa. Mugabo bivanye n'ubuzima Imana yancishijemo nisanze namaze gukizwa. Icyo gihe ndibuka ko je nakijijwe kubw'ingwara. Abandi nibaza ko bakizwa kubw'ineza, mugabo jewe Imana yabicishije mu kugwara naragwaye. Baramvuza biranka ko nkira hama biza kurangira nyene harebaye umuntu arambwira ati urabona uburyo urushe iki burya wo kwakira Yesu woca ukira. Ndavuga nti je nsanzwe ndumuririmbyi uwo Yesu uri kurambwira arenze Yesu ryanzi arambwira ati nukuri hamwe wo mwakira yo guha amahoro yo guha umunezero yo guha n'agakiza kuko acambwira ati kuko mu mishisha guyiwe niho twaronkeye gukirira ingwara kandi zose. Icyo gihe navuze nti nta yandi mahitamwe ko narivuje byaranse kuko nari maze desomene ngwaye nari ngwaye umutwe sinaryama ibindi bikorwa byose narabikora mugabo cyarazira ko ndyamye umutwe wacu pasuka bamengana umuntu azanye inyundo akayikubita mu mutwe rero mba oblige guca nkizwa atari uko nari ndabishaka ariko navuga nti uko biri kose ko nagerageje ibindi byose reka ndabe niki naco maze kubigerageza nasanze by'ukuri Yesu ari umukiza nkuko bari babimbwiye. Nahise nkira uwo munsi nyene ndaryamye itiro nawe cyo urabitiro rero umuntu yaramaranye indwi zibiri yari rirenze kwere. Okay. Utubwiye ko wakize ko utakijwe kugubishaka ariko wakijwe kubw'ingwara ariko ijambo ry'Imana litubwira ko numwizeshe umutima wanyu mukatuzakana kanya ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwanyu muzokizwa. Ubwo mba wari wabikoze nkuko nabyo bikwiye kuba. Maze kubona uwo munsi kuko uwo munsi yanjanye muri serire akibimbira yahise anjana muri serire no kuvuga maze kunjana muri serire naragiye muri serire uwo munsi baransengera bamaze gusengera iryo joro ndaryama no kuvuga naciye numva vraiment afise inyota nyinshi yo kumenya mbega uwo Yesu niki akora gute avuga gute kuko burya umuntu atarakizwa nyene hari utuntu nyene abayibaza muri we nyene. Ivyo rero byansunikiye kumva ko nkwiriye kwinjira cyane. Icyo gihe ndibuka ko dimanche naciye nja mu rushengero ahasengera niho naturiye rero ndatura hama baransengera guhera icyo gihe mba ndatanguye ubuzima bw'agakiza muri baki mba nacitse icyaremwe gishasha. Aha twashaka cyane gushika tubwire Soso kuva wakira agakiza nibihe bintu bwati Jesus narampinduye narahindutse nabaye mushasha hari ibintu byango ari kubonye sigaye
kubwo kwakira Kristo Yesu byacitse ubuhombe kuri jewe. Jewe ntarakira Yesu, kwanza ikintu cya mbere nari umuntu ashavura cyane, nta ryinyo ryanje wobora nari umuntu abesha ku buryo ngira ngo n'inyoni noyibesha ndayibonye irenganye. Ari umupapa yarandeze yarambwiye ati ndakubwiza ukuri ikintu kimwe Gasolange, we hamwe wokwima diplome y'ububeshi no kuburanira. Ni ukuvuga ko we yari yaramaze kumbona ko vraiment mbesha icyo urumva. Ibi ni ibintu nzi defo nzi nari mfise muri jewe. Kigira kandi nari umuntu nigunga cyane, nari umuntu w'inzigo, ibintu byinshi Imana ikura kure n'ukuri yarantabaye, yankuyemo byinshi cyane. Mugabo byinshi muri ibyo bintu byari binteseje, harimo kubesha, kandi kubera nari calme umuntu wari we wese yaranyumva yaranahura. Ikigira kandi harimo kugira umujinya mu buzima bwanje, namanda umuntu nashishwe kubona. Icyo gihe nari ngwaye na estoma, mugabo ubu narakize meze neza cyane. Gira akajambo bw'umuntu umwe yobaye bimugora, yoba ari muri situation nk'iyi wawe, yoba akakurikirana iki kiganiro. Ni ukuri hariho abantu usanga baremerewe bivanye n'ibihe, nk'uko nanjye icyo gihe sinari meze nabi nk'uko burya umuntu umwe yavuze ati isi si abantu si babi, ahubwo abantu bahindukira ku isi. Ibikorwa bagenzawe, ibikorwa abantu bagukikuje bagukorera nibyo bituma nawe uhinduka, swat ukaba mwiza swat ukaba mubi. Rero nk'umuntu ariko arankurikirana cyangwa umuntu ariko ari mu bibazo kanaka yumva ko adashobora gutorera inyishu, yumve ko hamwe yorekura hagakora Imana, hamwe yorekura akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hama Yesu nk'umwami n'umukiza akaba ari waganza umutima wiwe, akaganza mu mutima, kuko umwami ni umuntu agutegeka ati genda ukora iki ukagikora uko, hama agaca amwimika nk'umukiza kugira ngo yama ari wa muntu amukiza. Ni ukuvuga ibibi bimuje ko abimwegeza inyuma, indwara zimuje ko azimukize. Ni ukuri ubwo buzima burashoboka. Rero numva no muhanura kuba yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hama nimba yaramwakiriye, kuko navyo bibaho, hari igihe usanga uri kuraca ahantu habi atari uko utamwakiriye waramwakiriye, nakomeze ashikame ashira amanga asenga Imana. Mwijuru hari Imana itabara, kandi mwijuru hari Imana ikora ibikomeye, ibitangaza no twumiza bikagaragara. Kandi ikabikora mu gihe cyayo, kuko iyo ntikorera ku gitsure nk'abana b'abantu canke ngo ikore ngo kubera ko wayibwiye, oya, ikora kubera ko ari igihe cyayo cyo gukora. Rero uwihangana nakomeze yihangane kugira ngo igihe ciwe nicyagera n'ukuri Imana n'umwizigirwa. Ico kintu ndagishingira inahe. Mugabo ubutaramwakira nawe nyene umuryango sahandi hantu uri no kumwakira, akamubera umwami, akamubera umukiza, ibisigaye byose bizogenda neza. Mwamaze kuma turi kumwe na Soso wo muri Faraja Group. Faraja Group nk'umuntu wa mbere aravye ikiganiro, ntiyarazi Faraja Group, woshaka kumubwira gute Faraja Group cyarico? Faraja Group ni umugwi rukristo, ni umugwi akazi kawo ni ukugira ngo ukura abantu mu bibi winjiza abantu mu byiza. Ego hama akazi dukora turakina amafilme, tukongera tugakina amateatre n'amasketche ku radio, kuri Vyizigiro no kuri Voix d'Espoir. Ego uwogenda kumviriza arashobora kuharonka igitangaza, uko vyoba bimeze kose hari igitangaza cyawe, kuko igatangura nyene wumva umengo nta kintu, mugabo inyuma iyirangiye urumva ko hari inyigisho kanaka yinjiye muri wewe, kandi wari muri situation kanaka urakira. Umaze rero twese turi ngaha twakuze twumva Faraja Group. Faraja Group nakubweje nayatanguye kuyimenya niga 4e primaire, none kumva udukino hamwe bishika no muhira gasanga 22h kuri mwijoro iba 22h kuri Ivyizigiro.
ugasanga twese meme n'abavyeyi baravuga ati yageze ugasanga twese twashize ku radio twumvirize Faraja Group abari dukino turyoshe twigisha kandi duhanura ku bantu cyane muri masitwasi atandukanye Imana yabagirira neza biciye muri utwo dukino dutandukanye. Faraja Group yatanguye ryari? Yatangujwe nande? Yatanguriye hehe? Faraja Group yatanguye 2017. Faraja Group yatanguye 2017 itanguzwa n'umurepresenta yitwa Nkeshimana Pasteur Jackson Nkeshimana. Benshi baramuzi cyangwa benshi baramwumva. Ego hama abantu ba mbere yatanguye kwegeranya kugira ngo bakorane bakorera mu Kamenge. Ego ico gihe ko byari bimeze gute? Batanguye bakora gute? Canke batanguye bangana gute? Mu bisanzwe uko batanguye bakora we projet yiwe canke target yiwe none ico yifuza gushika ko mu yandi majambo yumva ko uko byogenda kose ashobora guca mu bikino abantu bagakizwa bakamenya ukuri kuko na Bibiliya iratubwira ngo tuzomenya ukuri nako kuzoduha kwidegemvya. Rero yanumva neza ko hamwe byoca no mu bikino kuko ugiye kumviriza Faraja Group abantu benshi bahora bayumviriza. Je nka jewe par exemple nka jewe ntaraja muri Faraja kenshi wasanga ndi ku radio nanje nari meze nkuko kwiwawe numva abantu bose babikunda nkaja ku radio nukuvuga ikigenda ja ku radio nifuza kumenya mbega uno munsi haza guca hiki kuko numva umenga ijya message iza kurengana ikintu cyose iza kuzana kizoba gifatanye n'ivyanje numva ko ego numva umengo nivyo nyene numva kumengo ibintu byose biza guhaca nimba bigusaba kwihangana nimba bigusaba guca bugufi nimba bigusaba urumva conclusion yose iza gutangwa ukwiza kuzimeze numva umengo niyo nyishu yiwanje nanje no nkwiriye guca nifata nkuko batanze iyo conclusion nimba bisaba kwihangana nihangane gutyo numva umenga ko iyo message izoba ari yanje. Rero nibaza ko nukuri abo batanguranye mu yandi majambo bari bafise icyifuzo cyo guhindura abantu nimba hari abantu babi nimba hari umuntu kuko ugiye kubiraba hari abantu usanga ari babi batukana babeshya bagirane bakora ivyaha bitandukanye kwa bari nko kugira ngo bakwereke uyu munsi uratukana urabesha urasakuza urakora ivyaha bitandukanye urasambana uragirane mugabo naho uri kurabikora baca baguhereza conclusion hari inyuma igaragaza ingero y'icyaha n'urupfu ibura bikora nanje nihoreye urumva iryo ni jambo ry'Imana nanje nihoreye wibajije ko muhanye nawe gose ariko hari umunsi nzobishira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana mu yandi majambo muri Faraja barakuzanira ikintu icyo ukora bagaca bakuzanira n'ikintu uzohembwa hari inyuma. Ego rero nibaza ko intumbero y'uwo mupasiteri wacu kwari kugira ngo yigishe abantu ko nta cyiza cyo gukora ibyaha nta cyiza cyo kugendera mu ngeso mbi nta cyiza cyo gukora ibintu bitandukanye bitameze neza ahubwo icyiza kiri mu kubaha Imana no mu kuyikunda no mu kuyikorera. Ego nakajambo ry'Imana ryaba riri kuri televiziyo ryaba riciye mu dukino ryaba riciye no mu kino umupira ryama ijambo ry'Imana kandi uko rije kose ntiri gusiga kwako. Umugwi Faraja Group nize ntaye maze kuronka abantu bamaze kubashingira intahe biciye mu dukino twanyu mugakira bagakira canke bakagira ikindi kintu nihe ntaye amajambo make intaye mushingirwa n'abantu bakurikirana dukino twanyu. Ego nukuri baradushingira intahe cyane ko badukurikira kandi tugenda duhindura ubuzima bw'abantu ku munsi baratubwira ko hariho nk'umuntu ushobora kugenda ugakina scene kanaka ugacukina dufate nk'ubu par exemple ugiye nko gukina nka scene y'umuntu ari karicana urumva abirimwo mwico gihe mwo mwanya wowe wamara kugenda kubikina rero ugaca usanga
uriya muntu akumvirije ahise yumva ingaruka mbi azohura nazo mu nyuma rero agaca avuga ati reka ibi bintu ndavyihoze nukuri bama batubwira ati twebwe vraiment turahindurwa cyane n'ibikino byanyu ego baradushingira intahe cyane gose uko babiri kose muko murakora ikuba nk'ivyo onye ntimubura utuntu kanaka twitamo nize ntambamye mu Faraja Group ukunda guhura nazo intambamye dukora guhura nazo akenshi ugiye kuraba hari igihe bidusaba kwitangana cyane cyane ku mwanya bikadusaba kwitanga no mu bintu bigaragara urumva mu buryo ego mugabo nukuri uko biri kose ibintu byose byama byagenze neza kuko burya umuntu umwe yavuze ngo igikorwa c'Imana ntigipfakara Imana iramenya uburyo ibitugenzereza iramenya uburyo itugirira neza nyene ibintu byose tubona nk'intambamye tukisanga byamaze kupfaho tukahaca nyene hameze neza cyane gose ego nk'abantu bahezagiye cyane gose ubuzi yuko rimwe bisaba kwitanga kujya mu Faraja Group urafise abafashe mu mugongo abafasha barafise oya nico gituma nakubwiye mu bisanzwe intambamyi ziriho mugabo ikiza cya byose nuko Yesu wacu nyene ahari mugabo vraiment hamwe nta muntu adufashe mu mugongo canke nta bantu badufashe mu mugongo mugabo uko biri kose ibikorwa ndizera neza ko biragenda mugabo si question yuko twansaba dufata mu mugongo oya ariko uko biri kose turashima Imana uko tumeze mugabo babonetse byo bari byiza cyane gose ego mwamaze kubumva abantu mwese mwifuza gushikika c'Imana muze mufashe Faraja Group bashike kure gusumba aho bari bageze kuko ndazi barifuza ko ubutumwa bwamamara gusumba aho bugeze uko muba mushaka rero kose nimba ko mwatangwe siko mushaka umubandanya ndifuza kwika gushika kure cyane turabona ibikorwa vya Faraja Group uko biri kose ku marade tutavyumva cyane turumva udukino haba vendezere kuri vyizigo cyane 11:30 turumva udukino ariko kuri television donc kuri YouTube kare mwadushirako ndibukana natubana kuri Facebook ukabona arenga udukino twa Faraja Group ibikorwa vya Faraja Group kumbonesha kuri donc ku ma réseaux sociaux bimeze gute ukuri turiko turakora cyane mugabo ibikorwa byacu ubu turiko turisunga cyane ku radio kuko ajya ama audio niyo usanga nyene afise umuvuduko niko no bivuga basi dufise ikibanza dukoreramwo hoho biratworohera cyane mugabo video nibaza ko mu bintu bituma tutoroherwa ku ma video no kubera ivyuma hari igihe usanga nyene ivyuma biragoye no kubanza kurondera hirya no hino mbega twokora gute usanga kenshi na kenshi kweri tugogwa n'iki n'ivyuma ibi vyuma bakoresha hama nibaza ko nukuri uko biri kose ku bantu bariko barakurikirana na cyane abantu benshi bazi ko Faraja Group ikinira kuri ntuze vyizigiro gusa mugabo no kuri Voix d'Espoir turahakorera rero nk'umuntu ariko arakorera cyane no kuri Voix d'Espoir arumva ko bikorwa biriko biratera bije imbere cyane uko biri kose turi ku kivi n'ukuri turiko turakora hajya umugwi Faraja Group musengera mu rushengero rumwe mwese oya twese ntidusengera hamwe hajya no kuvuga twebwe bakira umuntu uwo ari we wese mugabo yakijijwe urumva yageze ikirenge mu cya Kristo yageze ikirenge mu cya Yesu ukuvuga yabatijwe mu mazi menshi ego waremerewe kwinjira ubundi nta kuvangura ntaki twese umwe wese urumva wewe gusa uko bikujemwo niko bigenza nimbuyise nko gucyugumayo ni bon ariko ubundi twebwe hariho n'abaririmbyi bo mu yandi ma église turi kumwe kandi najewe ntabwo ari yo nsengera sengera muri Israel Church Burundi turakunda kumva ujye swati batanguye cyangwa baje bavuga ngo ikorera ngani bari mu gahahe ibintu nk'ibyo nyene bajya n'isengero ryo mu gahahe basanzwe basengeramwo abahuriki abarimo bamwe bashoboka kuba basengeramo abandi muja gusengera amandi masengero ego mu bisanzwe irya adresse ni ya Hope Church ariko apa ya Hope Church Faraja Group
niyo ivuka muri make niyo ivuka pasteur wacu umva ari we representa wa Faraja Group ni nawe arongoye ijya eglise ya Hope Church ego. Okay, hajya umuntu akarakina muri Faraja Group abashoboye amahore yose yameze gute? Oya biravana yari kisanga bigusoba cyane uko ugenda umara iminsi ni kugenda nawe ubimetrizana bya bindi utarushoboye. Okay, biramaze gushika hagera sene wikunyuzura hoti sene nakinye ariko byanse ariko ubantu ugeze usanga bikorora ukina cyane muga ubwa mbere yakugora bivanye na sinko mugenda murafashanya ngenda rakura mu gukina. Sene yakunda kunyuzura cyane yaranshira hasi kabisa sene yo gutukana ego sene yo yani gushwanira umuntu nyene urumva ego washavuye nyene umeze ukuntu nyene nukuvuga yana guko urumva yagukoreye ikosa ryarindiri rigaragara je nkunda kuvuga ikintu ikosa ribyibushe canke mba numva ubego ubwo buryo noshobora kubitandukanya yani yagukoreye urukosa runini hahandi nyene umurindirana inzigo umujinyi ibintu nk'ivyo ni ushobora kuducisha gatoya tugira ikintu sene kagasene gatoya katwereka ati soso nasanzwe. Oya gusa ndasanzwe usibye ko Kristo nyene ni waduhereza izo mbaraga zo gushora gukora ego. Uvuze ngo iki? Wowe ufise ubwenge cyangwa umusazi amasaha nagutumiye gushikisa kandi ucewe guzugora utwuraje atanico uzanye nivyo nagutumye nta nivyo unzaniye uno munsi man nimba nagukoze iki hari ikintu ntariko ndiyumvamwo neza mugabo turahura uratinduze ibi bintu byo kuba uratinda unyegere ndakwereka nta ukuntu gisa n'isuri kinanira imbesire. Mwamaze kumubona soso ndifuza utumirira abantu bifuza mubona ngo babasinziriye kuvyekeye Faraja Group watumira wabwira amajambo yo kubazana kandi kuri Faraja Group. Nukuri nagomba numirira abantu arabadufata mu mugongo bakomeze kudufata mu mugongo nanone nagomba numire n'abandi bantu kugira ngo batangure kuza barumviriza Faraja Group bumve ko n'ubutumwa bwiza bumve ko twebwe ntabwo turiko turakina ibintu c'est vrai nibyo hari usanga umuntu bamuhaye hore imeze ukuntu nibuka umunsi umwe nariko ndakina ahantu kuko twebwe baradutumira no mu mashengero tukagenda gukina umunsi narakinye nkina ndi mukuru w'abana nkina turi imfuvyi mugabo bana muri hore nakinye ndabajya cyane sinzi yuko cyumva kujya umuntu yani ukabajya umutima nyene urumva handi umuntu akubonye yumva ko mana ndapfuye none rero ikintu cyake ntangaza nagiye numva pasiteri agiye kuvuga ubutumwa bwiza ngo Imana izibarinde basoso sirivure narumvise mbekamana mugabo nk'ibi ntabwo bikiduca intege kubera ko twebwe turazi neza uyu mubiri tuba twambaye by'ukuri ntabwo ari wo mubiri wacu twebwe twambara imibiri y'abandi bantu bo hanze y'abanyamahanga kugira ngo dushobore kugaragara muri ujya mubiri mugabo turiko turereka b'abanyamahanga ko hari ubundi buzima buriho kanaka ubundi si twe turiho ni Kristo ari muri twebwe ntidukwiriye kugaragara ahubwo Kristo niwe akwiriye kugaragara rero nimba duca muri bino bintu nimba turiko turakora nimba twemera ati burya ayo butumwa bwiza kugira ngo tubugeze kurereka twemere twambariye imibiri y'abantu kanaka
si ukugira ngo twebwe tugaragare nka bariya bantu ariko nanone turemera tukagaragara nk'abo ukagaragara nk'uriya muntu mugabo kugira ngo ushobore kuganya imitima uyizana kuri Kristo kuko ugiye kuraba na Yesu ubwiwe yaremeye yambara ubusa igihe ngo yamanikwa ku musaraba yamanitswe ngo yafashe umwambaro wiwe aba ari twebwe tuwambara uyu munsi abahora bagenda amenya twambitswe n'ubuntu bwayo twambitswe n'ubuntu bwa Yesu kubera ko yemeye we kwambara ubusa twebwe turambaye uyu munsi rero twe natwe turemera tugaca aho hantu abantu barashobora kukubona mu ishusho kanaka umuntu mubi cyangwa iki mugabo ivyo ntukwiriye kuvyitaho nk'umukinyi kuko wewe ikintu keneye urakizi Yesu yemeye gufa ku musaraba kugira ngo agwize ba Yesu benshi muri make igihe yaja mu kuzimu kuko imbuto yose iyidatewe ngo ibanzibore ntishobora kwama mwani majambo niko na Yesu yabigenjeje yaremeye arabanza aramanuka kugira ngo nimba ugupfa kubaho abantu babone ko yapfuye kandi urabona ko atamaze y'umunsi umwe ntiyamaze y'ibiri gusa ukuvuga iki burya mistatu ivyo yarakoze byari bikomeye cyane nico gituma rero natwe hari ibintu tubwirizwa kurekura ibyubahiro byacu ibikorwa byacu kugerageza kugaragara nk'umugwaneza kugerageza kugaragara nk'umuntu nyene kanaka ivyo byose turashobora kubisiga inyuma kugira ngo dushobore kwambara ujya mubi nyene wa mubiri mubi kugira ngo dushobore kurokora benshi bashoboka kuko ndizera neza ko udakirijwe mu ndirimbo arakirizwa mu ijambo ry'Imana udakirijwe mu ijambo ry'Imana arakirizwa no muri bino bikino navyo birashobora kumwigisha rero numva labirebire bise byo kuvuga mugabo icyo nzi ni kimwe nuko Yesu yapfuye kugira ngo haboneke ba Yesu benshi uyu munsi twe natwe tururubyaro rwa Aburahamu abaraganwa na Kristo turi byaremwe bishasha ayo mazina yose nta kindi kintu cyatumye tuyahabwa nuko hari umuntu umwe yemeye akinjira mu kuzimu agakubita iminsi 3 umunuko waho ni hatari mugabo aremera araja iminsi 3 arayimara hamazuka zukanye intsinzi uko niko natwe twemera tugaca ahantu habi tukambara amashusho atariyo tukabaho ubuzima butari bukwiriye umuntu urazi harige nkako kantu ndakubwiye umupasteri ngumare barinde basoso s'il vous plaît urumva muri make nawe urabyumva mugabo kubera ko namaze kwitahura ico yaravuze ndakizi umukinyi mwiza n'umuntu ategerezwa kugaragara muri vivacité n'umuntu ategerezwa kugaragara muri kiriya kintu akakiviva rero twemera tukitwa amazina atariyo kugira ngo dushore kuganya benshi tubazana kuri Kristo kuko nico kintu twahamagariwe mu yandi majambo sose ndagushimiye cyane ariko reka ndangize nakabaza sose arubatse cyane gose afite abana bangahe soso ndubatse mfise umugabo umwe n'umwana umwe hazigiye kimwe gise mariage nibaza ko nta gihe kinini giheze nagize mariage le 30 muri juillet eko urumva ko atagiye kimwe 2020 nta gihe kinini yagiye ego vraiment none n'ubumengo no gushimira akanya wampaye tukayaga tukamarana akanya ndagushimiye cyane nanje ndabashimiye cyane kandi cyane gose by'umwihariko vraiment umutima wanje urabashimiye cyane gose kandi ndizera neza na Faraja irabashimira cyane gose nukuri Imana ikomeze kubakoresha ivy'ubuyizi ibitangaza n'utwumiza bikomeze kugaragara mu nzira zanyu reka kandi nabashimiye ko imbere ko ndangiza nshanda batumire mwese mubandaye mukurikirana Faraja Group haba ku radio haba kuri YouTube mubandaye muyikurikirana burya nta kintu na kimwe natangwe navuga ngo nimba ijambo ry'Imana rica mu ndirimbo rica kuri televiziyo rica mu dukino hose ijambo ry'Imana kandi uko warije ntigusiga kwa kundi rero ndabashimiye cyane kuri micro yari Ihurize Cedric
tuzosubira kandi mu kiganiro nk'iki turi kumwe n'undi mutumire wundi tuje gusangira ijambo ry'Imana nkuko twama tubikora igihe gishoboka cyose. Mwarahezagiwe cyane.